Mu mateka y'isi umukinnyi wa mbere w'abaratsinze igitego bamwita William Kenyoni Sranley yatsinze igitego mu mwaka w'1873 yari ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Uyu wari umukino w'Ubwongereza bwari buri gukina na Scotland ubwo bwatsinze igitego kimwe ku busa bwa Scotland. Ku rutonde rwa FIFA rugaragaza yuko ikipe ya mbere y'abaratsinze ibitego byinshi yatsinze ibitego 149 ku busa. Iyo kipe bakayita AS Adema ikaba yaratsindaga ikipe ya SOL Mieni yo mu gihugu cya Madagascar mu mwaka w'2003. Naho mu makipe y'ibihugu Hungary yatsinze ibitego 10 kuri kimwe cya El Salvador mu mwaka w'1982 ku itariki 15 z'ukwa gatandatu. Cristiano Ronaldo yavuye mu ikipe ya Sporting Club ajya mu ikipe ya Manchester United mu mwaka w'2003. Nuko yagiye muri Sporting Club atari umukinnyi w'ikipe nkuru ahubwo yakinaga muri Youth Academy ya Sporting Club. Zlatan Ibrahimovic we yavuye muri AS Monaco ajya muri Ajax Amsterdam mu mwaka w'2001. Kylian Mbappe Lotte yavuye mu ikipe ya AS Monaco ajya muri Paris Saint-Germain ari nabyo byamuhesheje amahirwe yo gukina igikombe cy'isi afite imyaka 18.